Reka tubifurize gukomeza kugira umugoroba mwiza kuri mwe mwese mukomeje gukurikira ibiganiro n'amakuru byacu muhereye hirya no hino ku migabane y'amakungu yakorewe abahereye mu karere k'ibiyaga binini kanamwe muhereye mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi makomine agiye atandukanye turi ku igenekerezo rya 27 ndamukizana na 24 tukaba tugarukanye amakuru atusaba yatojwe n'abamenyeshamakuru bacu baherereye hirya no hino cyane cyane nkawe mwaje gufyonda sabone kutarabikora amanuka munsi video uracubona ijambo sabone ufyondeko uracubona akazogera ufyondeko amatuje turabana amakuru kugeza kuri imbanesha kure imwe rudende ikugezaho amakuru yizewe ari gutrendinga ngaha mu gihugu c'u Burundi aho twinjira muri politike indani aho twinjira muri diplomasi ndetse n'umutekano w'ibihugu ngaha mu karere k'ibiyaga binini tukarebera hamwe amakuru abari kuvugwa ijyanye no ku mbuga ngurukana bumenyi ziri kuvugwa amakuru ari gutrendinga muri politike ubukungu ndetse na diplomasi z'ibihugu izi ni ingingo z'ingenzi amakuru yacu araza kwibandaho turaza kukubwira ko imigabane mpuzamakungu ndetse na Loni bamaze gushyira urutonde hanze rw'ibihugu bikomeje kwibasirwa na ruswa igihugu c'u Burundi nicyo turibandaho ivyo bagaragaje ku gihugu c'u Burundi dore ko bagaragaje ko igihugu cy'u Burundi kibasiwe n'inyoko muntu ndetse na ruswa ikabije turabigarukaho muri aya makuru turaza kubwira n'ibindi byinshi biri muri iyi baruwa imigabane mpuzamakungu ndetse n'akanama gashinzwe umutekano kw'isi na Human Rights Watch ibaruwa yandikiye igihugu c'u Burundi ndetse inagisaba byinshi ibigiye bitandukanye iyi baruwa turayigarukaho mugabo gusa ubutegetsi bw'u Burundi aribwo buyobowe na General Major Evariste Ndayishimiye buri mu kaga gakomeye cyane bivanye nuko iki gihugu kibasiwe bikomeye cyane n'umutekano muke ndetse no kwica gateka kazina muntu turabigarukaho muri aya makuru turaza kukubwira ko kandi amatora ateganyijwe y'umukuru w'igihugu 2025 mu gihugu cacu cyiza c'u Burundi birakomeye cyane aho vyamenyekanye neza ko umukuru w'igihugu ari gutegura ubujyajya bukomeye cyane kugira azabashe kwegukana aya matora ni mu gihe kandi abari mu munyururu mu nyibohero agiye atandukanye bari gutabaza bavuga ko ubuzima bwabo buri mu kaga ndetse babafungiye icyo bageranyije nk'ikuzimu turabigarukaho muri aya makuru gusa turaza kwibanda no ku banyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi baherereye mu Bufaransa kuko baduhaye ikiganiro kirambuye byose uravyumva muri aya makuru mbahaye ikaze mwese ari nako mbibutsa ko amakuru yacu yibanda muri politike diplomasi ndetse n'umutekano mu karere k'ibiyaga binini munyemerera amakuru yacu tuyahere ngaha kuri iyi akete yandikiwe igihugu c'u Burundi akanama gashinzwe umutekano kw'isi na Human Rights Watch kagaragaje ko igihugu cy'u Burundi kibasiwe bikomeye cyane n'ivangura ndetse n'umutekano umukeya dore ko igihugu cy'u Burundi kiri kubarizwamo iterabwoba rikomeye cyane kubavuze nabi ubutegetsi ni hanyuma zuko hamenyekanye amakuru yuko abamenyesha amakuru abenshi bagenda batabwa mwibohero bivanye nuko bagaragaje ingingo zimwe na zimwe ziri kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi kandi zibangamiye abene gihugu ibingibi rero bikaba bikomeza kwambika isura mbi ubutegetsi bw'u Burundi buyobowe na General Major Evariste Ndayishimiye twihuse cyane munyemerere twinjire muri iyi akete turebe ivyanditsemo Human Rights Watch yagaragaje ko igihugu cy'u Burundi gikomeje kwibasira abatavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse no gukandamiza bamwe igihugu cyajemo ugwanko rukomeye cyane ni mu gihe hamenyekanye amakuru akomeye cyane ko mu gihugu c'u Burundi hakomeza kuberamo ubwicanyi bugiye butandukanye mu ntara no mu makomine agiye atandukanye Human Rights Watch yashinjije bikomeye cyane igihugu c'u Burundi ndetse n'ubutegetsi bw'u Burundi buyobowe na General Major Evariste Ndayishimiye buragirizwa ruswa iri hejuru bagaragaje amakuru akomeye cyane mugabo ubusumwa bwa General Major Evariste Ndayishimiye dore ko umuryango wa Human Rights Watch ndetse n'indi miryango mpuzamakungu igiye iri kw'isi yavuze yuko umukuru w'igihugu c'u Burundi aho guteza imbere igihugu akomeza kwihandagazaho amatungo hijya ku migabane y'amakungu yakure ni mu gihe byamenyekanye yuko afise imiturirwa hanze y'igihugu c'u Burundi cyane mu bihugu vy'Ubufaransa uyu nguyu biravugwa yuko
amaze igihe gitoya ku butegetsi, ariko imitungo amaze kugera mu gihugu c'Ubufaransa harimo imiturirwa ikomeye cane bizwi nka etage bikomeje kwiyongera mu gihugu cy'Ubufaransa. Ni amatungo akomeye cane y'umukuru w'igihugu, bikavugwa yuko kandi uyu nguyu yahamagaje imodoka ikomeye cane itaraswa igihugu c'Uburundi kigiye kuba cyagurira ngo umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu rero mu bisanzwe yari afite imodoka zisanzwe mugabo zidakoranye ikoranabuhanga riri hejuru, gusa iyi igiye kuzayo ni akamaramaza mugani w'abarundi. Munyemerere twihuse cyane twinjiremo ndani. Ibi ngibi bari kubishingira yuko igihugu c'Uburundi ubukungu bugiye buri hasi, ndetse igihugu c'Uburundi kiri gukomeza gutera inyuma nk'uko bakomeje kugenda babigaragaza. Bavuze ko ubukungu bw'igihugu c'Uburundi bukomeje guhananuka bivanye n'ibiriko birabera mu gihugu c'Uburundi. Ibi ngibi bakomeje kuvuga ko mugabo bibangamiye abene gihugu n'igihugu c'Uburundi muri rusange, kuva umukuru w'igihugu c'Uburundi yashinjwa ruswa ikomeye cyane n'ubusuma. Mbere yuko hamenyekana aya makuru, hamenyekanye n'andi makuru avuga ko ashobora kuba afite inganda hanze y'igihugu c'Uburundi. Ibi byose rero bikaba biri ku gatwe k'umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye. Ibi byose rero bamushinja kuba ari gusahura ubukungu bw'igihugu cy'Uburundi, bikaba biri kuvugwa yuko ari kwambika ishusho mbi igihugu c'Uburundi, dore ko mugabo ibikorwa remezo ngaha mu gihugu c'Uburundi biracyari bikeya. Ababizi barabizi, ndetse mu mugwa mukuru Bujumbura ndetse no mu mugwa mukuru wa politike Gitega, ibikorwa remezo amazu agezweho mugabo biracyari bikeya. Ibi rero abatari bakeya n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bagakomeza kunenga ubutegetsi bwa nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Munyemere twese tugenderane n'iyi nkuru iri kuvugwa ku batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi. Barakomeza kugenda bagaragaza amakuru akomeye cyane, bakavuga yuko iyo mitungo ndetse n'ayo matungo bikomeje kuvugwa ku mukuru w'igihugu ndetse no kwikwizaho amafaranga y'igihugu, ruswa ndetse n'ubusuma bwamwibasiye. Ibi ngibi babishimangiye bavuga yuko uyu mugabo yigurira amazu hanze y'igihugu c'u Burundi ariko nabe yashora imari mu gihugu cye. Abenshi rero bakomeje kuba bakwibaza kuri ibi biri kuvugwa, ndetse n'iyi baruwa isohowe na Loni igaragaza igihugu c'u Burundi uko ubu vyifashe, ndetse inagaragaza amakuru yari yaragizwe ibanga rikomeye cyane y'umukuru w'igihugu c'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye. Munyemerere twihuse cyane twihute n'ivyaya makuru n'andi makuru ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ahangaha mu gihugu c'u Burundi hateganyijwe amatora 2025. Aya matora azaba 2025 ahangayikishije abarundi ndetse n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, dore ko bakomeje kugenda bagaragaza amakuru akomeye cyane bavuga yuko mukuru w'igihugu ubu yatangiye gutegura ingene nyine azongera kegukana andi matora, indi manda y'umukuru w'igihugu abicishije mu busuma, dore ko uyu mugabo bakomeje kugenda bamushinja ko no kuba yarabaye perezida ari ubusuma bukomeye yakoze, dore ko hari abadatinya no kuba bamushinja urupfu rwa nyiricubahiro Muhisi Pierre Nkurunziza, bagakomeza kumwagiriza ruriya rupfu rw'umukuru w'igihugu ko yahimbye ibinyoma, ari wakoze akagambane gakomeye cyane kugira yigandagazeho ubutegetsi. Ubutegetsi bw'u Burundi rero bukomeje gushinjwa ibyaha byinshi bigiye bikomakomeye mugabo no kuba byaratumye igihugu c'u Burundi gita ibara ndetse kigakomeza n'ubukungu bwawo kumanuka ku mibare iri hejuru cyane, yuko igihugu c'u Burundi kiri mu kaga gakomeye cyane. Ni hanyuma z'uko hamenyekanye amakuru akomeye cyane ko umukuru w'igihugu akomeje gukora uburiganya muri komisiyo ishinzwe amatora mu gihugu c'u Burundi kugira abashe kuba yatanga ruswa ndetse no kwegeranya ibizamufasha kwegukana manda ya kabiri. Ngira ngo ababibonye ngaha mu gihugu c'u Burundi babonye ibitari byiza na gatoya mugabo. Hanyuma z'uko hamenyekanye amakuru akomeye cyane yuko umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi ngaha mu gihugu c'u Burundi seneri
ukomeza kugandaguzwa n'ubutegetsi buriho, ubugendaho ubufunga vya misi yose, ububuza gukora ibikorwa bya mu gihugu c'u Burundi, ndetse n'ibindi bikorwa byo kuba bafunga abatavuga rumwe n'ubutegetsi, abamenyesha amakuru bagiye batandukanye. Ivyo ngivyo rero babifata nk'aho ari ugutegura inzira izamugeza ku ntsinzi ndetse izamuhesha manda ye ya kabiri. Bikaba biri kuvugwa yuko iyo ari inzira ikomeye cyane aba abasha gutegura, akura mu nzira ibizamubangamira, byamubogamira ngaha mu gihugu c'u Burundi, bikamubuza kutaba perezida muri manda ye ya kabiri, dore ko abanga ko yaba perezida muri manda ye ya kabiri ari bo benshi, ndetse banamugaya yuko ntacyo yagejeje ku gihugu c'u Burundi ndetse no ku bene igihugu muri rusange. Munyemerere tujye ku yandi makuru ari kuvugwa cyane mugabo. Vyamenyekanye ko, murabizi ko itabwa muri yombi ry'abamenyesha amakuru bagiye batandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi rikomeza kwiyongera vya misi yose mugabo. Ibinyamakuru bigiye bitandukanye twabonye biri kugenda bibigarukaho. Igihugu c'u Burundi kibasiwe no guhotera abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Amahanga ndetse n'ibindi bihugu bikomeza gusaba ubutegetsi bwa General Major Evariste Ndayishimiye korohera abatavuga n'ubutegetsi, akaba yareka nabo bagatanga ibitekerezo byabo ndetse bakavuga uko abumva ibintu. Ibi ngibi bakomeza kugenda babishingira ku makuru yamenyekanye mu minsi yaheze nyuma y'itabwa muri yombi ry'abamenyesha amakuru bagaragaje amakuru akomeye cyane, bavuga yuko igihugu c'u Burundi kiri kuba cyatangwamo imipanga ibizwi nk'imihoro. Bakavuga yuko rero ibi ngibi ngo zigenda iyi mipanga itangwa ku ngo zimwe na zimwe, ku miryango imwe n'imwe, ariko igihugu c'u Burundi cyahise gihakana ivy'ayo makuru ndetse kiba kiyashubije inyuma, ndetse kinavuga yuko ayo makuru atariyo nk'uko babishimangiye. Bakomeje kuvuga amakuru akomeye cyane, bavuga yuko ngo igihugu c'u Burundi iyo migambi kitayirimo ndetse ngo niyo mipanga naho iri. Kandi umumenyesha amakuru ndetse n'ibindi binyamakuru vyigenga ngaha mu gihugu c'u Burundi ndetse n'ibiri hanze y'igihugu bidakorera mu gihugu birashimangira amakuru akomeye cyane mugabo ko iyo mipanga mu by'ukuri iri gutangwa ngo mu miryango imwe n'imwe. Ubu rero batari bakeya bakomeje kwibaza amakuru menshi cyane, bavuga batese iyo mipanga niyo gukora iki, ije gukora iki ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ibyo byose rero nivyo bagenda abibaza. Abadusabye rero kuba twabagezaho ayo makuru ajyanye n'iyo mipanga, nizere ko umusobanukiwe nuko iyo mipanga bitazwi neza niba inahari koko, itazwi neza icyo yaba ije gukora, ndetse bitazwi neza niba ari byo koko, dore ko ubutegetsi bwa General Major Evariste Ndayishimiye bukomeza kugenda bugaragaza amakuru akomeye cyane, buvuga yuko ngo ivyo ngivyo atari byo. Ariko ubutegetsi bwa Gitega bukomeza kugenda bugwa mu mitego mugabo. Buriya icyambere ni ukuri, icyambere ni ugushyira hanze ukuri uko ibintu byifashe. Murabizi ibitero byabaye Bubanza bya Red Tabara by'umuhari urwanya ubutegetsi bw'u Burundi ubarizwa muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Yagabye ibitero hano Ububanza mu gihugu c'u Burundi mu burengero bw'u Burundi. Rigiteka yivugana cyangwa se yica abasirikare b'u Burundi, ariko igihugu c'u Burundi cyahakanye ayo makuru, niyo cyayemeje, cyavuze yuko ngo hapfuye abasirikare bakeya. Rigiteka rero ishinzwe agateka kazina muntu ngaha mu gihugu c'u Burundi yahakanye amakuru ubutegetsi bwatangaje, ndetse inashyira hanze imibare ya nyayo y'abasirikare baba barapfuye n'imbonerakure zishwe n'uyu muhari wa Red Tabara. Ibi ngibi rero abenshi bagahita bafata ko ubutegetsi bwa Gitega buyobowe na General Major Evariste Ndayishimiye bushobora kuba bugizwe n'ikinyoma gikomeye cyane, mu gihe hamenyekanye ko bitora bagatangaza n'amakuru
bizamenyekana amakuru y'ibihuha atariyo, bakavuga yuko ubutegetsi ngo bukoresha ukuri gusa. Ligue iteka ikomeza kugenda isubiranamo n'ubundi n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ibi ngibi rero bikaba urujijo rukomeye cyane ku benegihugu ndetse n'abahanze amaso igihugu c'u Burundi. Munyemerere turebe muri bimwe mu bitekerezo bikomeye cyane abanyepolitike batandukanye ndetse n'abakurikiranira hafi politike y'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, haba abari mu gihugu ndetse n'abatari mu gihugu, uko bagiye batanga ibitekerezo n'ibiganiro twagiye tugirana. Umunyamakuru yagiye ababaza ibibazo bigiye bikomeye cyane uko babona ubutegetsi bw'u Burundi. Uyu munyepolitike uko yagiye agaragaza ibitekerezo bye, munyemerere yadusabye yuko atari ngombwa yuko twamuvuga izina ryiwe mugabo, gusa turagaragaza ibitekerezo yagiye atanga ndetse n'inama zikomeye kuri General Major Evariste Ndayishimiye. Uyu munyepolitike mu by'ukuri ntabwo abarizwa mu gihugu c'u Burundi, ubu ngubu abarizwa mu gihugu c'u Bufaransa. Yahunze igihugu c'u Burundi bivanye n'uko umutekano ngaha mu gihugu c'u Burundi wakomeje kuba ikibazo gikomeye cyane, ndetse anatinya yuko yakurikiranwa n'inzego za leta zikaba zamuta muri yombi zimwagiriza ibyaha bigiye bitandukanye. Munyemerere tujye kuri ibi bitekerezo nyine aribyo twari tumaze kubabwira ruguru. Uyu nguyu yakomeje kugenda agaya ubutegetsi, wenda reka dusome amagambo we ubwe yivugiye. Yagize ati: ndagaya bikomeye cyane ubutegetsi bw'u Burundi. Ubutegetsi bw'u Burundi buyobowe na General Major Evariste Ndayishimiye kuva yajya ku butegetsi atsimbuye umuhisi Pierre Nkurunziza, hajemo uburiganya bukomeye cyane, ndetse na nyuma z'uko ayoboye igihugu c'u Burundi igihugu gikomeza kwibasirwa na ruswa. Ibi ngibi ndabishingira ko imiryango mpuzamakungu ihora igaya igihugu c'u Burundi ndetse inagishinja ibyaha bigiye bitandukanye, harimo ibya ruswa ndetse n'agateka ka zina muntu ngaha mu gihugu c'u Burundi katubahirizwa. Ibi ngibi rero ndabigayira umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye yuko yikunze ndetse agakomeza gutoteza abene igihugu. Ndamugaya bikomeye cyane. Inama namuha nuko yareka kwikuna ndetse n'ubusuma akaba yabugabanya na ruswa ibogamiye igihugu c'u Burundi. Abanyagihugu, urubyiruko rw'igihugu, abapfasoni, abakenyezi, abo bose nta kazi baronka, ahubwo akazana politike mbi yo kuba yabohereza iyo mu bihugu vy'Abarabu kujya kugwayo. Mugabo twamenye amakuru ashoboka ayo ariyo yose yerekeye na bariya abajyanwa mwa biriya bihugu. Inyungu nyinshi ijya mu mufuko wa nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, ntabwo ayisangiza abene gihugu. Ubu ngubu igihugu c'u Burundi turahanganye bikomeye cyane. Ubu ingabo zacu aribo basirikare bacu abasoda bari kugwa mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo buri munsi bagwayo vya misi yose. Ibyo ngibyo nta kintu na kimwe yabikozeho ndetse aritwengera gusa, nta kintu avuga, nta kintu ahindura mu gihugu c'u Burundi. Bariya ni abasirikare b'igihugu, ntibakagombye kujya kugwa mu ntambara itabaraba. Iriya ntambara ntabwo ireba abarundi, mugabo abarundi barebwa n'ibibazo byabo. Ese ndamubaze, ibibazo by'igihugu c'u Burundi byo byarakemutse mbere yo kujya gukemura ibibazo by'ibindi bihugu by'umutekano? Ni kabiri kangahe twumvishe umuhari wa Red Tabara ugaba ibitero bikomeye cyane mu burengero bw'u Burundi? Yabanjije kubaka umutekano ukomeye cyane nk'ibindi bihugu, akareka kujya kubaka undi mutekano mu bindi bihugu bitamureba. Ni amaco yenda ndetse na ruswa n'ubusuma bugiye butandukanye, inyungu zijya mu mufuko wiwe. Nabonye na Loni
na Human Rights Watch yagaragaje amakuru akomeye cyane y'amatungo ari hanze y'igihugu ahereye mu Bufaransa y'umukuru w'igihugu cacu. Ibi ngibi ntibizomuhira, ni ugukomeza konka imitsi y'abenegihugu y'Abarundi. Murundi wowe unyumva ndetse n'abandi aho baranyumva hose ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye, mwumve ko mukuru w'igihugu dufise. N'ayo makuru yagiye atugaragariza mugabo muratwihanganira kubera amasaha tube tuyasubikiye ahangaha, ndetse n'ibitekerezo bye tugenda tubigarukaho, ndetse ari nako tuzagenda tunamutumira, dushaka umwanya tukamutumira muri studio zacu, ndetse tukagirana ikiganiro nubwo twakigirana kuri telefone ariko tukakigirana akaba yaduha ibiganiro. Ubwo ngubwo ni ikaze muri ibi biganiro tugiye kujya tugirana abasesenguzi mu bya politike, ndetse namwe mwese mukunda Burundi News Empire TV. Mwakoze kubana natwe umugoroba mwese.